Mana ndakwinginze umpa amahitamo meza kuko sinomuhemukira Bria nawe yambereye umwana mwiza yagiye mu gihe nanje nari ndamukeneye igihe ntari mfise umuryango n'umwe araza arantora kuko Mana ndamute nawe nkora iki nk'umwana w'umuntu nabuze amahitamo ndakwinginze aba ari wowe kungwanirira kuko ndi mu ntambara idasanzwe. Ukuri sheri sinari nzi yuko abantu bameze kuri urazi Karenzo kugira ngo arinde anyima amafaranga kandi ayafise rero icyantwengeje rero arinde antware mu kabare amaze kunshikana mu kabare byanke no gutanga amafaranga arinde gushwana mu kabare sheri be ariko ufise ikibazo nyabaye ntabwo umeze neza ariko sheri ushaka ndagukorera iki kugira ngo ugarure umunezero wawe ariko uraca nkunda nka kera ndamukunda sheri urambesha kubera uriko urambwira ko nkunda nka kera ariko ibimenyetso ndakubona ko bingaragariza ko utakibona ntugifungura akayabagu gifise be ariko ameze neza kandi singwaye ndakomeye hama kudafungura naho hari igihe mba numva nuzuye mu nda nkaguma numva umengo ivyo nafunguye saa sita biracandimo nindeho meze neza ntugire ikibazo na kimwe be ndakunda kandi ntabwo niteze guhemuka n'umusi n'umwe ivyo wiyumvira ko vyoba bituma ntameze neza siko biri ivyarenganye vyararenganye ahubwo ndashimira Imana yampaye umugabo mwiza umugabo atahura umubabaro mfise umugabo uba yifuza kumbona nishimye sheri umuravye kuri ndakunda kandi ntabwo uzigera umbura mu buzima bwawe kiretse Imana ibonye ko bikwiye kumva mu mwuka w'abazima ariko nkiye mu mwuka w'abazima ndo wawe ntabwo namusishaka gufungura iki namushaka gufungura iki ntabwo ushaka ntabwo wewe ushaka gufungura shaka wowe gusa ushaka jewe Bria no rikanza gato gonza no agatebe twicari umva ivyo ntebe rekana navyo Roy ati ko umuntu ushobora kumubona mwibarabara ariko aragendagenda ukibaza ko afise amahoro ariko mu mutima we atamahoro afise fise agahinda umutima wanje uratontoye bandanye uvuga ndakumviriza uzi gukunda ndakondwa tunajya n'ibiki Gabriel umugore wanje yarahindutse
kuvaho kajya gashano kagahungu kaviriye mu mpimba nta mahoro ndaronka pfanya agahinda ndashaka gufasha ikintu kimwe Bria, iyo kenshi ndaguhanuye uca ufata kumenga ndumwasi wawe. Kenshi no kugwana biraho ko twogwana. Ariko ndibaza uno munsi ko witeguye kunyumviriza. Bria, hari gukunda umuntu no gukundana. We waramukunze ariko ntabwo mwigeze mukundana. Niyo mpamvu umutima wawe wabaye cyane. ariko nkora iki Bria, icyo mbona gukora muha amahoro akora icyo ashaka akundane n'uwo umutima we yiyumvamo nta handi huzoguma wibabaza nk'umutima wawe cyane. ariko fata umugore wanje ndamuhereza undi umugabo babane nawe ndumva icyo kosa nta kintu ushobora gukora ndamukunda ndumva ko umugore wanje vraiment ashobora kumwikura sinshobora kumutanga Bria, umunezero warita uri mu biganza bya Dani. Murekere uyo munezero. sha nta mugore wanje ushobora gutanga ahubwo kimwe ko niyumvira ikintu nokora ariko uwo mugore wanje nofata nkamujana muri komine tukagira mariage sinaba ntoreye inyishu ikibazo afise erega birashoboka kuba yoba yibaza ko ari maraya kuko atarandikwa ariko tumaze kugira mariage nshobora kuba ndamuboshe akagarura urukundo akankunda nanje nkamukunda nkuko nahisanzwe ndamukunda erega umugore mutaragira mariage abari nk'imaraya kandi urya mugabo nawe ashobora kumuva inyuma mu gishingo yabonye ko twagize mariage ndizera yuko umubonano bahora bagiranira bo kuyaga nawe batazosubira kuronka ibiyago bayaga batazosubira no kuronka umubonano kandi okay gusa urakoze ku mpanuro zawe Bria, hamwe ukora ivyo ugiye gukora bikabandanya kwa kundi nyene numva kuzoba wiyugaye Gabriel. we bireke nzomenya icyo nkora urambabaje ndakubabaje hari niteguye kukubabaza yego hari ikintu ngomba gukorera mu buzima bwawe ntigeze ndagukorera kandi ico kintu ntabwo wigeze ugishira ku mutima cyangwa uciyumvireko
Mm. Urazi impamvu ndakwambuye iyi mpeta? ntavyo nzi. Kuba ndayikwambuye uriyumvira iki? Akenshi iyo umugore n'umugabo babana, umugabo akambura impeta umugore. Kuko iyo mpeta tuba tuzi ko kenshi ari ikintu kiri mu masezerano yo kubana baba bafitanye. Ubwo rero kuba uyinyambuye ushobora kuba ugira unyurukane. Iyi mpeta umunsi ndayikwambika, nayikwambitse ndi umuntu umwe. Narayishimye ndayigura hama ndayizana ndayikwambika. Rero uno munsi ndayikwambuye. Ndashaka kukwambika iyi mpeta, isi yose imenye ko uri umugore wanje, n'Imana yo mwijuru imenye ko uri umugore wanje. Sheri, ariko ntiwishimiye kuba tugire mariage je nawe? Uriko urarira? Sheri, ushaka nkora iki ariko? Ntabwo nshaka. Be, by'ukuri humura, ndagukunda. Hari igihe umuntu biba ngombwa ko arira kubw'umunezero, atari uko ababaye. Kandi hari igihe biba ngombwa yuko twibagira abadukunda tukabana nabo twahisemo. Nishimiye kuba urugo rwanje rugiye guca mu kuri, tukabana imbere y'amategeko, ndetse isinzi ry'abantu bose bakaba bazi ko tuzoba tubana mu mategeko. Ndagukunda. Iryo ni isezerano ndagusezerane ko ngira ndabikore vuba. Ndashaka uwo umugore wanje wa nyawe utari maraye. Ndashaka kukwereka yuko nifuza ko tuzotandukanywa n'urupfu. Ariko bereka kurira. Sheri, reka kurira, ndagukunda. Uri umugore w'agaciro kuri jewe. Cyo gituma nagusezeranye yuko ikintu cyose uzokwifuza ko nzokora mu buzima bwawe niteguye kugikora. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Umva, ndagukunda cyane. Amahoro. Ndashima. Ariko nizere ko umeze neza. Nakubwiye dushima uko biri. Mbere na mbere mbanje kugushimira cyane. Kuko nasanze ari umusore w'intwari. Umusore yitahura cyane ico arico.
iminsi umaze uriko wiruka n'urukundo si gito, ariko harageze igihe ubona yuko uriko wiruka n'ibyo udashobora gufata, kurya ko umuntu yokwiruka ku gitutu atari bugifate. Umutima wawe wari wakunze, ariko ico umutima wawe wari wakunze ntiwakipashije kugishikira canke se kukironka. Kurekura kwawe niko gutumye uno munsi ushobora kuza kugira ngo ndagushimire, kuko wemeye gutandukana n'umugore wanje, wemera kwisubiza ko icubahiro nk'umusore yarezwe. Ikintu rero kinzanye, warakoze cane, nongera ndagutumira no kuri mariage yanje. Ku vy'ukuri vyombabaza cane mu gishingo utoza kuri mariage yanje. Ndashaka uzoba uhari, bizonshimisha cane. Ubona ukuntu ntambika impeta uwo twagwanira. Sinje gushwana, ariko nje kuguha ubutumire, kandi wihangane cane kuko uri umuhungu nanje ndi umuhungu. Wibuke yuko abahungu tudakwiye kubikirana ishavu ry'inzikira ngo tubibike muri twebwe. Ejo uzonkenera, niyo mpamvu nanje ndagukeneye kuri mariage yanje. Murakoze cane no ku mwanya wanyu mumpaye kugira ngo nshobore kuyaga nawe. Dani, ivyo kumbarire Dani. Dani wagize ikibazo nyabaki Dani. Jessica kamaze kuba. Dani kabaye agaki? Iki kigobaye? Bitamaze kwemera gukora ubukwe. Aka kanya nyene bitaranyibagiye. Bria venga mu mwanya. Yambwira amajambo nk'uri karanyitamba ku muvyimba. Dani, urashobora kunyumviriza basi. Dani nagusiguriye kenshi. Kutegereza kwihata kumwibagira Rita. Ndakwinginze. Hanagura amosozi basi. Mwungwarira nk'uko. Jessica, ubu nyene ritaremeye ko ntsindwa n'intambara. Nibyo twanyutsemo je nawe. Dani. Urashobora kunyumviriza basi. Ndakwinginze wihangane. Ibi byose bibaho ku bana b'abantu. Dani, umviriza umutima wanje kumutera ku bwawe. Ndakwinginze ureke kurira. Kandi urazi ko nakwemereye ko nzokuba hafi.
mumbure Rita ashobora kuba atari uwawe w'isezerano nico gituma ivyo byose bibaye. Dani, ndakwinginze unyemerere ndaguhoza amarira yose warize kubera Rita, sibyo?